ikaze mwese bakunzi b'ikiganiro akabanga mu muryango ikiganiro gicirya nino ivyo byose bikunze kubera mu kibano cacu haba mbere mu miryango yacu na cane uno munsi haribonekeza igwirirana ryo kwihereza ibiyayuramutwe kugwaruka rukiri ruto nico kiyago tuza kuba duhagarara ko uno munsi ni kuri radio Kazoza FM isamiranira hano mu gisagara ca Bujumbura no mu micungarara yaho kuri megahertz 103 n'ibice bitatu nayo hagati mu gihugu muratwumva biciye ku 105 n'ibice bine eka kandi mushobora no kudukurikirana biciye ku mbuga za Facebook za Kazoza FM hamwe na YouTube. Cedric niyo mukiza nije nabateguriye kino kiganiro ariko sinza kuba ndije nyene ndaza kuba ndi kumwe n'abashitsi badufasha kwagura no gutahura kino kibazo tugiye kuba duca ijya nino muri kino kiganiro mbere iburyo bwanje njyanwe mushitsi mushasha dufite muri kino kiganiro ni Lieutenant Colonel Burakeye Desire asanzwe arongoye igipolisi kijejwe kugwanya urudandozo rw'ibiyayuramutwe kumburengera ngo nabifata sinzi ko ndayivuze neza tubaha ikaze. Murakoze neza umesha makuru yego nkuko mubivuze ndetse na Colonel de Police Burakeye Desire nkabanjejwe kugwanya abarima abadandaza n'abanywa ibiyayuramutwe mu gipolisi cy'u Burundi. Murakoze cyane tubaha ikaze. Murakoze. Kurundi ruhande turi kumwe n'umushitsi ariko atari umushitsi cyane ni Alain Joseph Keneza sanzwe ni Alain Joseph Atungimana kunze kuba ari mu biganiro byacu asanzwe ari no mu hinga yanonosoye ivy'inyifato tubaha ikaze namwe muri kino kiganiro. Murakoze Cedric ndakenguruze ko mwanantumiye. Urakoze cyane kurundi ruhande turi kumwe na Carvende Yizeye nawe numwe mu bigeze kuba bihereza ibiyayuramutwe ariko Imana yamutwengeye no musaka biheba nawe tuguhe ikaze muri kino kiganiro. Murakoze cyane niteka kubana namwe. Urakoze mu buhinga bw'ivyuma turi kumwe na Vianney kubw'Imana mu gihe ku ruhande rw'amasanamu turi kumwe na Lies Akimana. Kabazo ka mbere ndakarabishe kwa Alain Joseph no munsi niwe ugira utwigishe niwe muhinga dufise mbega bavuze ikiyayuramutwe dutangure kumviki. Ego murakoze cyane tuvuze ikiyayuramutwe nico kintu cyose gishika mu mubiri w'umuntu kigahindura inyifato yiwe kigahindura uko yiyumvira kigatuma akora ivyo atokoze maze bigatuma atabana neza n'abandi kandi atiyumva ko ari mu bandi. Yego urakoze cyane kumburereka duce kuwa biciyemwe nawe ngira bamaze kumva intahe yiwe Carve mwarumvise yuko yahereye ku itabi n'inzoga araduga gushika ku biyayuramutwe bikomeye mbeka Carve nk'uwigeze kuba vyihereza n'ubuhe buzima wakunda gusanga mubamwo nk'abavyihereza haba kuri mwebwe nyene mu kibano canke imbere no mu muryango hagati. Murakoze cyane ku bintu twakunda kubamwo biravana ico mu bajati sinzi ko zari ingorane canke ukuntu twabibamwo cyane kubibamwo mwabikura he ukuntu twabibamwo cari ikintu ni ibintu nka kujya nabivuze ubwa mbere nkuko namanda bivuga ikiyayuramutwe ni ikintu kirahari kiri ngaho kiri naho abantu batabibona hari ababibona n'abagenda kuko twebwe nka twebwe kugwaruka tugenda kubimenya buryo utanguye gusohoka muhira nta kigusanga muhira mu nzu aho uri se umuvyeyi azokiguha canke nivyo hari ababibonera ku muvyeyi azogifata canke kuri mukuru we canke ku muntu wo mu muryango canke ku mukozi ariko n'ikintu gihari abantu bafata rero nka twebwe kugwaruka bivana n'ukuntu umuntu agenda mu vyabamwo hajya ugiye gusohoka donc mu kibano rero urumogi twebwe gwari ruhari urumva gusohoka wabuzi ubwa mbere twabona abantu baba bakuze bajya bita bo kumarigara twikitangwa na ba grand frère wasanga urumva bari nk'ivyo nyene yavuze bafata itabi bafise amarigara ku bubotike canke ahantu kwibarabara banywa nyamatabi bakanywa na zanzoga urumva rero niho wasanga n'umuntu arugurisha nyarumogi rujya gugwatsi rusanzwe wasanga ruhari kenshi ahantu bagurishiriza ahantu makara canke niho kenshi wasanga bagurira urumogi rero niho wasanga na wewe ugiye kubimenya kenshi bajya ba grand frère nk'ukuntu wagenda kubimenya bagenda kubigutuma donc kubera bo baba baborewe afise amahera yarakubwira ate bana simba kwanaka ugenda unzanire hajya ku makara atakira agenda kumpere ubuntu bubiri unzanire we ntiwabuzi icarico
agwaye nk'igihumbi ati genda unzanira ukaca ugenda ukiruka ukamuzanira hama mu nyuma wagenda urumva kubera ubu hari hajya ukabona ngene ivyo ari byo bariko baragira mugana wewe urumva uruko uraza wisumbura buke urumva ko barinze bagutuma uri muri ya myaka 10 ninga 12 13 biboneka ko bashobora kugutuma ahantu ufise ubwenge hama mu nyuma urumva nawe urukura bimenye kuko ni bya bindi navuze twebwe ukuntu twagiye gufata ibiyayuramutwe ni ibintu biva mu kwishushanya ni ibintu ubona hama nawe ukacushaka kuvyigana ukabona ko ari byo vyiza ko ari byo bintu nawe ukwiriye kurumva ko ariko gukura ko ariko urumva kuba umeze neza kubugezweho mu gutabuzi ko ejo bizokuzanira ikibazo hama ukuntu twabibamwe n'ivyo byaba vyoroshe hama nejo na wewe uri umwana deja ukacugenda ugahamahera umuntu agurisha ikiyayuramutwe ukacusanga yakiguhaye vyoroshe ntabone kuri umwana agihaye cyambere urumva ico ni mu bintu urumva twaba dusingorana y'ukuntu tubibamwo kwacu usanga biroroha umuntu kuba afise ayo mahera nuko kironkanya kiyayuramutwe hamukacu usanga nabo babinywa ntibibatera n'ubwoba kubikora ahantu habona bibona ko natwebwe urumva tukiri bato dushobora kubibona ejo bigatuma twovyigana urumva tukajubishaka kubikora kandi hari nabo tureke n'ivyo usanga nka je urumva narabihonjejwe urumva narabibonye hama barambwira ati gerageza nawe atigira hama ndabikora ndanje ndumviriza numva biranguwe ndumva ko nanje no bikora numva mbona ni ibintu bigezweho urumva nuko twabibamwe hama mu nyuma biratuzanira ingorane muri uko kubamwo muri ivyo biyayuramutwe sinarinzi yuko bizonyovya nzotuma ntasubira kuja kwishure ntasubira kubana kugira n'abagenzi bumva bategerejwe tuzobandanya tuja mu mashure canke bazogira ico banyunguye kugira ingeso nziza sinarinzi ko mu nyuma ntazosubira kubana n'umuryango sinarinzi ko mu nyuma nzotangura kuza ndiba canke tureke no kwiba nkatangura kwisamburirako nyimarira kutwanje no bafise kuko hajya ikiyayuramutwe turagera naho impuzu ba wambaye uba urumva uwo yambura ukayigurisha kugira ushobore kuronka ico kiyayuramutwe urumva none ejo nukugenda ucuri gusa urumva nibintu urumva mu kubamwe bari ibintu bibabaje cyane urumva yaba mu kibano umuryango ntimusubira kumvikana yaba mu ababanyi urumva ntibasubira kuguha urumva kwa kukubona kuri umuntu Burundi bwejo canke urukiri muto bakubona ahubwo kuri kibandi kuri umuntu yataye indero kuri umuntu atacafisa amaze kwishure ntusubira kuhaja baravuga tugiye yarahevye amashure n'igihebwe n'ikigiriki urumva nihe kwa kundire ucuja kuba nk'ivyo bita ngo ikidoma ucuja kuba mwibarabara urakoze cyane kumburingira ngo turava tugaruka ingene mukorana na mwe n'ivyo bigo muri ko muratubwira bavuze yuko ari n'ikigo cafashije banagomba Calvin n'ikigo Alain Joseph asanzwe anaja gufasha nawe nyene ababa bari muri ico ariko imbere yaho kumbure tugaruke kuri kimwe cibiharuro twumvirize Bonaventure arasanzwe arongoye kimwe muri ivyo bigo ikigo Strong Bridge aho yari karagaruka ku biharuro byatanzwe na OMS haba hano mu Burundi canke ikambere no kwisi yose ingene bimeze niho kumbure ngira nuri karadukurikirana aza kumva uburemere bw'ico kintu turiko turavuga no munsi ibiharuro OMS ubwayo ivuga yuko uno munsi miliyoni zirenga 185 zisanzwe zikoresha ibiyayuramutwe bitandukanye ko ari ibiyayuramutwe bikomeye biremereye mu Gifaransa bavuga ngo les drogues dures n'ibiyayuramutwe biba byoroshe azo bitwa les drogues douces irerekana kandi ko ugwaruka rurenga ibihumbi 4 rufa ku munsi hamwe bivaye no kunywa ibiyayuramutwe birenze bitwa ngo ni overdose canke izindi ngwara zagiye zirafatangana n'ukoresha ibiyayuramutwe kuvyonona cane amagara y'abantu ivyigwa vyakoze mu 2019 vyerekana yuko ibihumbi 294 arizo zoba vyahasize ubuzima intandaro ari ibiyayuramutwe aho ibihumbi 19 vyonyene zoba vyarishwe n'ibita urumogi tumenyeyo hano iwacu batera mitumba gwinjira cyane mu gihugu biciye mu nzira ya Kongo abarovyi binjiza biciye mu bwato hano iwacu mu gihugu ibiharuro si bitonya cyane si bitonya na gato kuko mu biharuro vyakozwe mu 2019 2020 byarerekanye ko ibiharuro ari biko biraduga muri uyu mwaka rero mu 2022
ibiharuro vyerekana yuko abantu barenga 2,500 bakoresha iyeramutwe kandi iyeramutwe biremereye tuzi biremereye abantu gutahura heroine hani wacu mu Burundi bazi nka booster cocaine hani wacu abana benshi bayita ngo crack iyo bita ngo ni fayiro abantu benshi batazi dushirako urumogi babona ikintu gisanzwe bita cannabis mu bw'ifaransa ariko hejuru yaho gushaka zanzuga zisemewe n'amategeko bita ama crack zifise ama volume manini nya kandi zakozwe mu buryo butari bwo. Ngira mwumvise ibiharuro mu ngene bimeze abantu barenga miliyoni 280 no munsi biharijwe n'ivyo bintu kandi urumva yuko biri ku ngero zitandukanye ni kimwe twatangura tuvuga duti hari ivyo batabona nk'ibiyayuramutwe mbega nkamwe musanzwe mujeje kubigwanya mu gipolisi ibi biba vyemewe n'amategeko biraheza bikagenda gute byo gwanywa gute kuko wavuze ko muri ko muragerageza kumbure kusigurira abanyagihugu ingaruka mbi zavyo ariko menga umwanya umwe biramugora kumva ingene uvuga ko ari kibi kandi akibona ku isoko kandi cemewe n'amategeko. Murakoze kwico kibazo mu bisanzwe ibiyayuramutwe twokwita twobigaburamwo kabiri haco titare les drogues et les stupéfiants. Les boissons prohibées aussi. Les boissons prohibées biyoga bitemewe n'amategeko navyo turabikarasa mu bijanye n'amadrogue. Keshire nkuko mugeza nje yabivuze haba ivyo biyayuramutwe nyine twita ko ari biyayuramutwe tukabona yuko menga ni ivyo bimogi canke bikokayine canke biki hariho icyo twita ko ari ibiyayuramutwe vyemeye n'amategeko ni ibisanga ari izi nzoga zirayayura umutwe izo rero nkuko mugenzange yabivuze hariho urugezo rw'abantu bateza kuvyihereza imyaka naho usanga ine vyacimwe twuga ati imyaka abana ntavyo kunywa inzoga kubera kumbe mu mutwe wabo hataba haranakomera ariko ngaha ari gusanga byase n'abana bakabifata hariho rero ibyo twokwita kare biyayuramutwe byemewe n'amategeko nizo nzoga nayo matabi hariho les boissons na boissons prohibées hariho ibiyoga bakora mugabo bitaboneka neza ingene babitunganije aho rero harimo kuyayura umutwe no ku magara y'abantu kandi mucamumva yuko ngo magara y'abantu kubera bitazwe nyine vyakozwe no kuntu umubiri w'umuntu usanzwe ukora ugasanga byononye n'amagara y'abantu les drogues rero mu Burundi ukuntu zirahanwa amategeko aratomoye haba kuba bidandaza haba kuba birima haba no kuba bikonsoma n'ababinwa nabone amategeko aratomoye ukuntu abo bantu bahanwa imbere y'amategeko. Yego kumbura ngira ngo turaza kuba dushikayo reka tugaruke kwa Alain Joseph atubwire ingaruka nibaze ko atangaruka nziza tuza kuhasanga ingaruka mbi z'ivyo biyayuramutwe. Ego murakoze cyane uwihereza ibiyayuramutwe ubwa mbere nagira ngo twumve ko ari umuntu atari abantu kubera ko n'ingaruka ziba ku muntu mbwa atari ku bantu ndayivuze kubera ko hariho ingene umubiri w'umuntu wubatse ari naco gituma bishobora kumugira ingaruka mbi ubundi ntibimugira ingaruka mbi hari umuntu ashobora kunywa ikawa rya bita kafi ugasanga ayinywa nka Lix ikamuborera ubundi nayo ikamuha gukora cyane deja n'ikiyayuramutwe hari abantu batari batwika ari ikiyayuramutwe ugasanga umuntu ariko yihereza agakawa kugira ngo akore cyane gusumba nuvuga ngo ikawa yinje mu mubiri yahinduye ingene umubiri wari umeze hanyuma cyakora nimba yateza gusinzira aciye akanura gusumba hanyuma nimba yatezwa kuba atekereje aciye akorana inguvu gusumba energy hanyuma n'urumogi canke inzoga canke ivyo bindi vyarura mutwe tuko turavuga
naho niko bimeze vyakigwa n'umubiri hanyuma ingene umubiri umasanzwe ukora ingene wubatse bigatuma uwo muntu bimugirira ingaruka mbi rero ingaruka mbi za mbere zikunda gushika ku muntu ni ku magara yiwe kubera ko ubwa mbere ikiyayuramutwe kishinjiye mu mubiri gihindura ingene umubiri wari kurakora hanyuma igihindura ingene umubiri wari kurakora no kuvuga ngo ntabakiriwe haba ariko icyo kiyayuramutwe cyo kirakora naco gituma udosanga ugwaruka bakiri bato batanguye bakitangura kubinywa bituma yumva umengo arafise inguvu yumva umengo arakomeye yumva umengo naco yo kwibanga ugasanga rero hajya atanguye kuja mu ngwano hagati yawe n'abavyeyi kubera akavuga ati none wowe urandusha inguvu izo nguvu siwe mugabo ntikiri muri we agaterana amajambo n'abakuze hanyuma icyo ncambere ubwa kabiri ni ingwara uko ikiyayuramutwe kiza mu mubiri kishikira mu bihimba bigize umubiri na cane cane duhere ku bihimba vy'ihemero niho handi usanga hari igituntu niho usanga hariho amakansere niho usanga hariho za ngwara zose zifatira mu bihimba vy'ihemero kubera ko ikiyayuramutwe kije sico kimwe kiza kigakorera ku gihimba kimwe kigahindura ingene ico gihimba cyariko kirakora kimaze guhindura ingene ico gihimba cyariko kirakora numva ngo ca gihimba kirata ubushobozi bwo gukora ivyo umubiri wari ukeneye akacagwara na rero hacahaza izo ngwara zose igituntu igitigu amakanse byose bikaza bifatanye ngaho hanyuma bikaca bigaruka ku muryango no kuvuga ngo umuntu ubwa mbere kuvyihereza byinjira muri we ari uko yabiguze akoresha amahera hanyuma ubwa kabiri ayo mahera si misi yose aba yafise hari igihe akoresha amahera y'umuryango mugabo kandi umuryango nawo umaze kubona uwabo agwaye bakoresha amahera kugira ngo bamuvuze naha rero uje usanga hariho umuryango kanaka uri kurakoresha amahera atanu menshi kugira ngo bafashe uwo muntu yamaze kwizizigwa n'ibiyayuramutwe ijambo kwizizigwa n'ibiyayuramutwe benshi ntibaritahura uvuga ngo ni umudepanda de drogue mugabo umuntu amaze kuba uwiziziwe n'ibiyayuramutwe ni ukuvuga ngo ntaca bagikora ku bwiwe ibiyayuramutwe nibo biba bimaze biko birakora muri we ni ukuvuga ngo bimubwiye ati utanyoye ntutora ikaramu iyo karamu ntayatora utanyoye ntuja ku kazi nuko bimeze utanyoye ni ukuvuga ngo nivyo biba bikusiga bifise la bouton de commande y'ivyo ategezwa gukora niho ari usanga umuntu yiziziwe n'inzoga ngaruke kunza ko benshi baba biyumvira ngo sikiyayuramutwe ugasanga umuntu ashobora no gutora ikintu gutya mugabo umuhaye icupa ry'ikeri cyaheza nta nikirimwo mugakumva kamoto gutya aca yumva umengo arashobora kugira ingufu zo gutora ico kintu nta n'inzoga yanyoye mugabo kumviriza kamoto gusa akumva umengo rero hariho ku magara y'abantu hariho ku butunzi haba ku muntu canke ku muryango mugabo kandi hakabaho no mu kibano kubera ko navuze nti ikiyayuramutwe nico kiza guhindura ivyiyumviro ibikorwa umuntu aba ariko arakora no kuvuga ngo umuntu yihereza ibiyayuramutwe ntaba kibana neza n'abandi kubera ko mu gihe amaze kwizizigwa navyo ntaco abona muri mugenzi we atari uko abanje kubona ico yihereza rero imigenderanire hagati y'abantu isha yononekara nahaca agaruka bwandi bw'ubusuma ugasanga umuntu uvyihereza egasigisuma mugabo kubera ko umubiri w'umusaba ategeza kurondera uburyo bwose avyihereza rero uko kwihereza niho hajya usanga nawe gwa telefone wiyumvira ngo uriko uraramwa ivyo urandikamwo nca ndagatora kandi ndagatora ndiko ndagutera inkuru
wowe uza kwiyumvira none telefone yagiye ryari uza kwiyumvira ko ari jewe mu nyuma kubera ko ntutahura ingene noba naguteye inkuru kugira ngo ndagutware telefone voilà haza muri ico kintu citwa ubusuma mugabo muri bo subusuma nk'ingeso ni nka kujya jewe nja kukazi kugira ngo nzi yuko ku kwezi bazompemba hanyuma nkuru migambi inari nawe aza kuza kugira ngo atori yo telefone yawe kugira ngo ashobore kuja kunywa Kwihereza rero ukaje kuvuga ngo umva yahiye igisuma urumva ntaco yibanga urumva impunzu yiwe yayidandaje ega siwe rero ni ku magara y'umuntu ku butunzi bw'umuryango cyangwa bwiwe mugabo kandi bigafata n'igihugu kubera ko igihugu gishiramwe ingufu kugira ngo ubwa mbere kigwanye erega ibiyayuramutwe ndagacishemwo leta na colonel n'abafise akazi babamuze mu indinite rero nukuvuga ngo igihugu naco kica kizana abaza gufasha haba mu gukinga hacaza igipolisi haba mu kuvura ingaruka babaganga babapsikologe babandi ndamahera bari ko aragira rero igihugu cyose no kuvuga ngo ayo mahera igihugu cokoresheje kigiye gukora indi migambi yoteza imbere abene igihugu acaza gukora muri ico gisata kugira ngo bagerageje kugwanya no gufasha abo bantu urumva ko Kwihereza umuntu umwe acihereje gifata isi yose hari igihugu hari amashiramwe y'ibihugu mugabo kandi hariho n'isi muri rusange kubera ko ingaruka zishikira bose rero nibaza ko kandi kacerizamwe n'amategeko adwane ko mvuga ivyo kwa muganga abajiriste baza ngo bace imanza ngurumva naka yononye ibi vyanaka naka ngo yagwanye mu kabare naka yagize kiyononye ibintu ugasanga ari ama infraction menshi aza afatiye Kwihereza umvaho abaganga abajiriste abapolisi bose bacha bamobilize kugira ngo baze gukora iki ngo mungabe ikibazo kiri mbega baratahura uwo muntu ngira ko mbere turaza kubishika ko mu gice ca kabiri ca kino kiyago imbere yuko tunasozera kino gice ca mbere reka ngaruke hano muri gisata c'igipolisi kijeje kugwanya ibiyayuramutwe twumvise yuko hari ibigo bifasha namwe mumaze kumenya mbega mukorana gute kugira ngo Kiane Joseph avuze ati murabatahura canke umuntu abafashe mbere tuno kwita ko bagize amahigo yo kuba begeranirijwe ahantu canke bariko barakurikiranwa muraheza mugakorana gute murakoze cyane mu bisanzwe ivyo bigo nivyo birahari kandi uyu munsi turakorana neza hanyuma nagoma nibutse mu myaka yahera twafata nkuko uwunywa Kwihereza umenga n'umukriminere umenga n'umwicanyi umugizi wa nabi ariko uyu munsi turatanguye gutahura yuko mu bisanzwe uwunywa ibiyayuramutwe uwubinwa ubwiwe si inkozi y'ikibi naho n'imbere y'ubutungane baraba n'igihano ntigisanga ari kirekire kuba ari kagahano kenshi kugira bamureyedike canke barabe ko yosa n'ugaruka ku murongo igihe yoba atararengerana cyane uyu munsi rero mashira hamwe turakorana bati mudukorana gute benshi ubu turagirana n'amadesante bobo barazi abanywe ibiyayuramutwe ni bande mbega babinywera hehe kuko bo barabitura aho rero barakunda kuduhitana tukagenda tukabayagisha tugashika bakaza ubwa mbere bariruka babonye igipolisi bakiruka biyumvira ko tuje kubafata mugabo buke bagiye barabona yuko atana bitubaronderera bica byinjira muri bica biduha umwanya wo kugira tubasensibilize tubereke yuko ivyo bintu bariko barihereza biriko biratabagura imibiri yabo tukabasigerageza kubasigurira tukabereka yuko bajya abantu babibadandazako bobo bariko bariyubaka bubaka amazu bagira ibiki mugabo nabi imibiri yabo bariko barayisambura haraho nagiye mu Buyenzi mu minsi heze baratubwira barambarira ati burya ibiyayuramutwe ngira ngo n'amashetani ati twebwe mu minsi heze byari byabutse ati twari twatanguye gufungura
imibiri yari yatanguye gusa neza tukambara neza none bigarutse twasubiriye ati natwe ndutahura ibyo ari byo ati rero Imana yodufasha bikatuvamwo nyirango twokira aharo ni umuntu acabata ariko arabibasigurira keshi kuna no gusanga havuyemo mo bamwe muri bo bakatubwira ingene babironka tubihabwa nabanaka bizana guti bidanazwa nabanaka ukabona rero yuko ari igikorwa gikomeye cyane hanyuma birashika mwari kuvuga mukumva ati none iyo bishitse ko muba mwamaze gutahura yuko kumbe n'ivyo bakora baba taribo izo situation muzigera gute au niveau ya police arige turavugana na parquet tukababwira les circonstances ibyo bintu biriko twabafashe mwabo bantu hanyuma tukanabibutsa yuko hariho ibigo bifasha abo bantu bageze ku gogwego umuntu yene yobandanya kubita ba dependance de drogue tukabibutsa ko ivyo bigo bihari tuko turaraba tukabona yuko ikibaza cabo atari ico muri prison kuko muri prison ahubwo hoho yohavura iyo none karagusumba keshe baratubwira ati abo bantu ni mubahe ivyo bigo bigerageze kubakurikirana ico rero kirakunda gushika ariko ico ndakunda kivuga kuba consommateurs les usagers de drogue sino kuba bidandaza ababirima babikora abo oya amateka aratomoye kuko nibo ntandaro y'ingorane aho none avuga no muri ivyo bigo ngira ngo Kelveo mbera ntuze ariko si mu kigo ciwabo hari ikigo kimwe nabone kesh kunda gusanga babazaniye abantu bamaze kabisa kugera ku rugero rukomeye cyane go kononekara ibyo nabyo tubifatanije na parquet kuko nibo dukorana hafi mu bijanye n'ivyaha abo bantu hari gihe babatuzanira bashaka kubatuzanira jite kugira babakure mu bandi kusanga bafite vigilance ikomeye cyane babakure mu bandi bakazana tukababwira ati uyu ni mu mudushirire ngaho pour quelques jours kugira ase n'utangura koroha bavuze ko hariho iminsi 3 atari karabinwa usanga aca yinjira muri manque amayo yinjiye muri manque rero bakamutreta byo mavyashitse akacava hajya ya tekanye hama bakamutwara juste pour kugira mu mutwe kame uko bigenda kose mu mutwe haba hakiri akabazo bakacana nyine batangura gusura ku mutereta babijejwe psychologiquement abantu rero turakorana cyane kandi biriko bibafata intumbero nziza urakoze cyane reka ahubwo ndabashimire tusozerere hano kino kice ca mbere kino kiganiro aho twariko turarabira hamwe ibiyayuramutwe n'ingaruka mbi zavyo mu gice ca kabiri tukazorabira hamwe cyane ingene vyogwanywa twifashishije abatumire nyene turi kumwe kumbure kuko inzego zose canke ababifise mu ruhara nibaza yuko abatari bake bari hano ariko ndayibutsa yuko twari twifuje kubana no muvyeyi mu baba bafise abana bavyihereza canke baba baravyihereje ariko ku mwanya wa nyuma bitahavuye bikunda reka ndabashimire mpereye kwa Lieutenant Colonel de Police Desire kuba mwitavye kano kama ndagushimiye cyane mumenyesha makuru kandi nsaba yuko ibiganiro nk'ibi na cyane tuhahurira n'abantu nk'aba basanzwe harimo ababikoreramwo harimo ababinyoye hari n'ababona ico bivako n'ukuntu babivura tukahurira ngaha muri studio tukeshanja kuri vyo biratuma na twebwe tugira ubumenyi budasanzwe mu bijanye no kugwanya gutuza abanywa n'abakora ibiyayuramutwe urakoze cyane Ale Joseph namwe ndabashimire ndakira ngiye Cedric urakoze cyane Calvin namwe ndabashimire cyane murakoze cyane namwe reka shimire na Vianney hamwe na Ries bariko baradufasha ku buhinga bw'ivyuma no ku buryo bw'amasanamu tubahisango ku munsi nk'uyu nkaho twahereye aho tuzobaganirira ku gice ca kabiri aho tuzoba turiko turagaruka cyane ku bijanye n'igwanywa ry'ikiyayuramutwe